Nk'uko musanzwe mubizi, inama y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru mu Burundi, isanzwe mu mirimo yabo ya misi yose, yarafashe intumbero yuko yokwamana ntaryo ishira imbere ibiganiro hagati y'urwo rwego n'abo rukorana nk'abamenyeshamakuru, ari naco gituma uru ruganda twateguye uno munsi rwerekeye inama y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru, rukaba rwerekeye rwa rwego rw'abamenyeshamakuru rumwe rwita OPEB, rukaba yerekeye n'abarongoye ama salle de rédaction, les rédacteurs en chef. Kubera kuki? Kubera kuko twebwe nk'abaregulateur nitwe tujejwe kuraba kw'ivyo abamenyeshamakuru bariko baravuga vyubahiriza amategeko. Hanyuma iyo tutabikoze canke niyo bigiyemwo ikibazo, birasabwa ko rwa rwego narwo rw'abamenyeshamakuru biraba rwa OPEB nabo boba baronse ubuhinga bukwiye, kuko murazi ko tugwita tribunal des pairs, bigasaba yuko nabo bamenya ingene bokwigenzuranira hagati yabo. Mbese no kugira ngo ntibirinde gushika hariya, burya uwo twokwita akurikirana cane umumenyeshamakuru ni umuredacteur en chef, kuko ikosorwa canke itunganywa ry'inkuru ribera muri kirya kibanza. Mbere umuredacteur en chef niwe atuma amakuru, akongera akaba ariwe anayaha intumbero, akongera akaba ari nawe atanga uruhusha rw'uko inkuru ihita yaravye neza ko hari ico ihava imarira umwenegihugu. Aba bantu batatu rero uno munsi nibo bakoranye muri runo ruganda, kugira ngo dusubire twiyibutse, dufashijwe n'abahinga batoranijwe na UNESCO. Murazi ko ifise ubuhinga bwo gutanga indero n'inyigisho. Hanyuma twebwe tuzoraba ingene tugomba kwigenza mu mirimo yacu ya misi yose, na cane yuko turiko turitegurira ibihe dusanzwe tuzi twese, bikunze kugiramwo utugorane duke, ariko nkavuga nti ubu n'umwanya mwiza wo kwiyumva kumwe ko mu mwaka uza utangura, murabona umwaka uraheze, umwaka uza utangura ni umwaka twovuga vy'ukuri wo gutegura amatora. Uwo mwaka rero wo gutegura amatora tugomba kuwinjiramwo twebwe nk'abegwa n'ico kibazo, twamaze twumva kumwe intumbero dukwiye, ihangiro dukwiye kwiha kugira ngo tuzoshike ku musozo w'amatora tugifatanye mu nda.